nkuko bagiriye ba Saduraka na Mesaki na Abedenego. Ninde ari hano yo kwemera kemanga kavuga ngo nanje nimungire nka Stefano ndemeye gupfa nimuntera amabuye mugabo uyu mwami wanje Yesu sindamureka. Mani habwe icyubahiro. Mwami wacu Yesu ashimwe. Ninagomba kuja hera no kubonana n'Imana. Ndi muri uru rugendo. Ndi muri uru rugendo ruja mu ijuru. Byariho byisi bishaka kunkwega. Mugabo ndiko ndaramiriza ndakeneye kuzogerayo. Byariho muga ntegerezwa kuramiriza. Ntegerezwa kuramiriza kugeza ngezeyo. Ndipfuza kuzogerayo. Mani habwe icyubahiro. Ndipfuza kuzogerayo. Sinzi wa uri hano ko wipfuza kuzogerayo. Kuri wa munsi aho Yesu azohamagara umugeni wiwe kavuga ngo ngwino mwana wanje tukamusanganira hariya mu kirere ku bicu. Mani Yesu habwe icyubahiro. Nakwifuriza wowe habaje hano uyu munsi. Turabisi bitugoye biriko biraducinyiza. Turabisi bituruhije. Turabisi amageragezwa menshi twikoreye ariko ngomba nabwira muri ibi bintu harahira urwana intambara nziza kaneza. Urwana intambara nziza unesha. Ndakeneye ko tuzobana kuri wa munsi. Niwe umuntu uyu munsi niwe naje kubarira. Niwe naje kubarira kuko aha mwisi turi n'amarushwa. Turi n'amarushwa menshi. Mugabe iciza nabonye n'umuntu atari karabigeragezwa afise ariko agahanga amaso mu ijuru umwami wacu Yesu. N'umuntu yibisa isengesho kavuga ngo mwabigeragezo kubita shaka mugiye gute mugabo ndaramiriza ntakimbuza kubandanya. Biriho bikuza kubandanya. Ingwara zirashoka kukuza kubandanya. Ingwara bikavuga ngo uyu muntu kagwaye byaramunaniye kubandanya. Rero ko byamunaniye agaca kubita ikorosi. Kandi muri repentance turasenga ingwara zigakira. Iyaje rimwe kabiri gatatu kavuga ngo hariya ko ariho bari barandangiye none mbonye ntaco bimviriyemwo agaca kubita ikorosi. Akaja muri babandi kubaza. Wowe uri hano waragiye kubaza. Wihane Yesu nawe arakugomba ko nabona umaramaze iyo ngwara yawe azoyikiza. Mani habwe icyubahiro. Imana rero twizeye iyo umuntu yabonye ko yaramirije uyu muntu yamaze kugira amarago akavuga ngo nibyo Satani wanteje iki kibazo, Satani wanteje irigeragezwa, mugabo jewe shaka ukora ibiki mbandanya nguma kuma gufukama kwanze nubwo byomera gute ntibizovaho nzobigumya nzobana n'Imana mu mageragezwa byaba bibi byaba byiza nzobana nayo. Dukomera Imana yacu amaso. Nzobana nayo. Uyu muntu arahiriwe. Mani habwe icyubahiro. Uyu muntu arahiriwe kuko nagenda kubwira iba biriko birariza abandi we ntabwo bimuriza kuko aravuga ngo ndafise Imana. Nubwo ibiciro byose byo kurya biriko biraduga ku isoko je nzobaho. Mana yacu habwe icyubahiro. Je nzobaho. Je Imana izongaburira. Yesu adufashe cyane. Iragiye Imana kujya bariko barababwira nimuyikorere nta muntu itetereza. Yesu ashimwe. Nta muntu itetereza andababwira nuko mbafise nkuko wamuririmbye yamye turirimbira mwarimo turimbira yandirimba ngo mfise imenyesha birenga kimwe binyemeza ko Imana izongirira neza mu kugira neza ko Imana rero irabanza ikaraba uyu muntu mbega aramaramaje kunkurikira, uyu muntu mbega aramaramaje kunkorera, yabona imaramaje kavuga ngo akira. Kuba Imana birayinezera, kuba Imana birayinezera, inezere umuntu ikora mu bubiko bwa
igakurayo kadonze zikayihereza umuntu. Kubaha Imana kubaha Imana birayinezeza, abasenga kubaha Imana birayinezeza, nshuti zanjye kubaha Imana birayinezeza. Iyo kubaha Imana birayinezera, kubaha Imana birayinezera. Inezere umuntu ikora mu bubiko bwayo, igakurayo kadoze zikayihereza umuntu. Kubaha Imana birayinezeza, ugusenga kubaha Imana birayinezeza, egomeye kubaha Imana birayinezeza. Imana ihabwe icyubahiro. Kubaha Imana birayinezera. Urashobora kubaho abandi byose, urashobora kubaho abandi biriko birakwama, ariko wowe kubera ko wagize imigabo yo kubaha Imana ikazokubeshaho no mu gihe kizoza. Kavuga ngo mwana wanje ntuzopfa, nzokugaburira, nzokwambika, ndaguhe naho kuba kuko wanyubashe. Mwige kubaha Imana no kuyikorera. Ibi ndiko ndababwira no buvuga nti ndabisi ntaye nto kandi mugabo atari nto ari nini. Ndibuka mu bihe bishize abakozi Imana barabizi, tugitangura hariya kwishengero, ndibuka ko hageze igihe imirimo bikaba ngombwa ko umuntu wese ayitangira. Nukuvuga ngo nkava ku ishuri nirukanga mu bikorwa by'Imana, guterura intebe, kuzana ibintu byose nkatunganya, nimba ari gukubura nkakubura. Muga ndibuka igihe kiraho hoho intebe tuzibika hafi. Ndibuka twigeze gukota intuzeye kontinere, mugabo hejuru ni hari isakaye neza. Iyo kontinere mu nyuma tumaze kwibamwo, imvura iguye haba mu ijoro, tugasasura uturago tugahagarara tugahagarara. Muga mu nyuma narabonye Imana ikorera umuntu neza. Ubu nanje ntabwo mba muri za nzu urinda guhagarara mu imvura iguye. Imana yarantabaje akazu gatoya. Mugabo ndagashima uko kari kose kandi ni kanini. Ndababwire kuyikorera ntabwo itetereza, ntabwo itetereza. Sindi ngaha rero ngo mbabwire ngo ni ibiryoha. Hari igihe ukorera Imana uri mu bugaragwa, hari igihe ukorera Imana utagira ikirato cyo kwambara, hari igihe ukorera Imana utagira agahuzu ko kwambara. Mugabo Imana ikavuga ngo nkorera mu gihe kizoza kiri imbere, ndafise ibyo nakubikiye. Kandi nagomba nakubwire ngo iby'umugororotsi birabisa ahantu bitunganije. Imana idufashe cyane. Iby'umugororotsi, ibyo umuntu yubaha Imana, ibyo umuntu akorera Imana, hari ahantu Imana yabishitse, yabibitse, yabishize, umunsi izobikura muri stock bazovuga ngo ni wa wundi canke niwe. Abantu ndibuka naguze, harimwo n'inzu, naguze miliyoni 9, harimwo inzu ya chambre 2 na sala. Imana ikiraniza amafaranga ndashiraho clôture, n'ahandi ho kubaka amazu harahari canke ho kubaka inzu nini. Mugabo ndakubwire ubu nta miliyoni 60 bompa ngo ndazaki. Tuje mu ijambo ry'Imana. Ukorera Imana ntazomarama, ukorera Imana ntazotetegwa,
ndagisubiramo mpagaze he. Umuntu wese yubaha Imana, umuntu wese ariko akorera Imana ataravye ibiri inyuma, akavuga ngo zewe ntegerezwa kuramiriza, abandi boreka kwikorera mugabo zenzoyikorera, abandi boreka kwitanga mugabo zenzokwitanga kugira ngo igikorwa cy'Imana gitera imbere. Uyu muntu ari afise Imana. Mureme suko itazi guhemba. Ibyo navuga ngo ako nakantu gatoye yabaye irampereza mu masezerano mfise. Siko none irego uko tuguma twikora niko igume hezagira. Nico gituma ngende babwira ngo bene da mureme mu mitima, nubwo wobona hari bikomeye bigomba kuguvana mu isengero, bikavuga ngo wewe hari inama ziba ikuzimu zikavuga ngo naka tumukorera ikintu, tumuremera icyaha, tumuremera ibi kugira ngo bikunde sohoke, wa mugisha Imana yari tegura kuzomuhera muri repentance ntazawubone. Ugasanga umuntu arasohotse kandi Imana yari yazanye inyishu. Ibi nabyo no kugaba mukaba maso. Tuje mu ijambo ry'Imana ariko tuze tuyubahe kandi tugire amarango mu mitima yacu aje Siyoni. Igitabo cya kabiri cya Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 10 umurongo wa 12. Mutama yaciye hano arabwira ati ni byiza kugura Bibiliya hanyuma nawe iyo dusoma ukaza urisomera ijambo ry'Imana. Nibaza ko twese twagezeyo, reka dusome 10 umurongo wa 12 haravuze ngo nuko shira ubwoba tugwane kigabo, tugwanire ubwoko bwacu n'ibisagara by'Imana yacu, nawe uhoraho arakora icashima. Amen. Ndasubira mu ijambo, nuko shira ubwoba tugwane kigabo, tugwanire ubwoko bwacu n'ibisagara by'Imana yacu, nawe uhoraho arakora ibyo ashima. Amen. Niri jambo ry'Imana tugiye kuganira ko muri iki gitabo cya kabiri cya Samweli. Ntanguye gato aya makuru n'ay'umwami Dawidi ari ku ngoma, yamaze gushikira ingoma. Ngo igihe usomye mu majambo ya mbere atangura muri iki gice harakwereka ngo uburyo umwami w'Abamoni yatanze canke yapfuye, amaze gupfa ngo haja umuhungu wiwe. Uwo mwami w'Abamoni yitwa Nahashi, hanyuma ngo ahashira umuhungu wiwe yitwa Hanuni. Hanyuma ngo Dawidi amaze kumva amakuru yuko Nahashi yapfuye, aravuga ngo reka ngende kugarukira ku muhungu wiwe Hanuni ndetse ndamushire ibyo kumwirura mu mubabaro yuko yabuze se wiwe. Ngo akoranya abantu biwe Dawidi abarungikana ingemu ashiriye uwo muhungu wa Nahashi. Ngo amaze kugerayo, abo bantu ba Dawidi bamaze kugerayo, ngo abakuru bo muri uwo muryango w'Abamoni baca baregera umwami, baramaze mbega hajya wibaza ngo Dawidi yakurungikiye aba bantu baze kukugarukira ko, ngo wibaza ngo n'urukundo agukunze. Uyu mwami rero mushasha yumvira abantu biwe, acatangura gufata babagabo Dawidi arungitse, ngo cyambere babakoreye ngo babamwa ubwanwa umusaya umwe babamwa ubwanwa. Kandi mwibuke kera umugabo ntabwo yashobora kwimwesha ubwanwa, yarabureka bukarekera. Ngo ikindi gikorwa kigira kabiri babakoreye, ngo basabafata ngo ku mpuzu zabo barafata ngo barazitabura ingo inyuma, nuvuga ngo babasigaza aramenya bagenda abantu birorere. Dawidi ngo yumva ayo makuru, amaze kumva ayo makuru
aravuga ngo rero ibi bintu byo bikizira mu bwoko bwacu hamwe boza muri Isirayeli muri Yerusalemu bakahicara kandi ibyo byago byose byababayeho ngo acatuma intumwa muri ico gice nyene niho nkiri ndiko ndacyari muri mu ntangamaraso nk'introduction nubwo ngo acatuma intumwa zibabwira ngo nimugume inyuma y'igisagara ngo ariko ngo nimwahengera ubwanwa bwanyu bwongeye kumera bwakuze muze mugaruke. Imana ihabwe icubahiro. Bamaze Dawidi acavuga ngo rero nta kintu nipfuza ibyiza kuri Hanuni mugabo ansubije ibibi. Akoranya ingabo zirongowe na Yowabu ngo batonda urugamba. Umunsi wa mbere batonda urugamba ngo umwami w'Abamoni ariwe Hanuni ngo atuma kwa Abisiriya. Mugabo ngo Abisiriya baraza kumutabara. Mugabo ngo bamaze kubona uburyo Abisirayeli baje ku rugamba, Abasiriya baratemesha bariruka. Ngo ikindi gihe naco bongera kugaruka kandi barakorakoranya Abasiriya bose ngo bo hakujya y'uruzi Efurate nabo ngo bongera kuza ngo bararumana. Usomye amakuru kugahe uheza harakwereka uburyo Dawidi n'ingabo ziwe ngo bishe bagendera ku mikogote 100 hamwe n'abagendera ku mafarasi 40,000. Imana ihabwe icubahiro. Ariko imbere yaha rya jambo nasoma ry'umurongo wa 12 ari ryo ngomba duhagarare ko ku bantu tubabaje kuri uyu munsi kumva ijambo ry'Imana. Iri jambo rya Yowabu yabwiye mwene wabo, ryari jambo Yowabu ariko abwira mwene wabo, kuko Yowabu yavashe umuco umwe nkuko na hano muba mubise umuco watuye umuce ni uw'abasenzi bahagariye umurimo w'Imana. Aba rero ni nabashira ku gikorwa nizera ko bataza kuntetereza. Imana idufashe cyane. Abasenzi Imana ihabwe icubahiro. Abasenzi Yesu ashimwe. Mukomere ku murimo Yesu yaragutogabiye kandi tuzowurengukana imbere y'Imana. Haleluya. Acha Yowabu rero abwira mwene wa abwira ngo nuko ashira ubwo. Haleluya. Tugwane kigabo. Imana idufashe cyane. Tugwane kigabo ku murimo w'Imana, tugwane kigabo ku murimo w'Imana, tugira inkomezi. Yesu ashimwe cyane. Kuri uyu murimo twahamagari tukore nk'abazopfejo nkuko Paulo yavuze, dukora nk'abazopfejo. Nitwamara gukora Yesu azoduhemba. Aravuga ngo nuko ashira ubwo tugwane kigabo, tugwanire ubwoko bwacu n'ibisagara by'Imana yacu. Tugwanire ibisagara by'Imana yacu. Haleluya. Niri jambo ngomba guhagararako, jambo ryo kugwanira ibisagara by'Imana yacu. Kuko ragira nkubwire ibisagara biriko birafatwa mpiri, abademoni bariko barabifata, abantu b'Imana bariko barasubira inyuma. Muga nagenda kubwireje nawe muri iki gihe tugezemwo nitwahaguruka tugahaguruka tutihagurukishije nk'ababandi batubarira ngo umuntu wumva avuse rimwe akavuka mu mazi menshi hanyuma kazamva ngo ni apotre hanyuma kazamva ngo ni profete atabanje guca ahantu ngo abanza regwe. Aba bantu nibo bariko barateza kaga, ariko nagomba jewe nawe duhaguruke. Haleluya. Tugwane kigabo. Imana yacu izobana natwe. Tugwane kigabo. Haleluya. Tugwane kigabo. Turakeneye kugwanira ibisagara by'Imana yacu. Turakeneye kwingingiriye Imana yacu iri mu ijuru ivuga tuyibwire ngo Mana manuka ibisagara byawe. Abana abantu bariko barabirekura, muga ibyo bariko bararekura natwe dufata ibyo barekura. Haleluya. Ibyo barekura repentance zigafata, ikindi barekura yongera igafata, kubera ko muri iki gihe ni wewe na jewe Imana ihagurukije ngo tuyikorere. Mana yacu ihabwe icubahiro. Nize nawe. Haleluya. Imana ihagurukije kino gihe kibisi kigatwa, kino gihe kibikigoye, kino gihe hari ibintu by'Imana biriko birapfa. Mugabo harakeneye abantu bahaguruka ari abagabo mu kwizera. Abagabo ngo ibisagara nibifatwa twabifashe mu izina rya Yesu. Twabifashe mu izina rya Yesu. Twabifashe igisagara cya Bujumbura twagifashe, igihugu cy'Uburundi twagifashe, isi yose twayifashe. Nitwemera ku bisagara by'Imana yacu bifatwa mpiri. Haleluya. Mana yacu ishimwe. Nituvyemera Mana ihabwe icubahiro.
hari umurimbyi umwe yaririmbye akaririmbo kavuga ngo sinzi ko mukazi, turaburana impambo z'abasogokuruza aho zari zishinze ntizishobora kurandurwa natwe turorera. Imana ihabwa icyubahiro. Impambo z'Imana aho yazishinze, yaba wowe yaba jewe, ntizishobora kurandurwa kandi tuhari turakeneye guhagararira uyu murimo w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Byaba byiza byakoroha byaguma tukavuga ngo turahagaze nk'abagabo mu kwizera nta kibasha kunyeganyeza umurimo w'Imana. Turahari. Yesu ahabwa icyubahiro. Reka twongere dusome muri iki gitabo kandi cya kabiri cya Timoteyo. Turaburana impambo z'abasogokuruza, turamaze kumenya neza aho zari zishinze zishobora kurandurwa natwe turorera. Haleluya. Ibice bine igice cya kabiri icyete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice bine umurongo w'indwi n'umunani. Icyete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice bine umurongo w'indwi n'umunani, harabuze ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cy'ubugingo cyo kugororoka, icy'umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi si jewe jenyine nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Inyemere ndayasubiremwo. Narwanye intambara nziza,
narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi nabakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Umviriza ibi bintu bitatu Paulo yabwiye Timoteyo. Mwumva ivyo yamubariye. Icambere, yambwiye ngo nagwanye intambara nziza. Ico ni cambere. Kigira kabiri ambwira ngo nazigamye ukwizera. Gatatu, narangije urugendo. Mwumva inyishu y'ibi bintu bitatu. Mwumva inyishu yabyo n'ibyiza biri muri ibi bintu bitatu. Reka nongere mbisubire mu ibintu bitatu. Yesu ashimwe. Nagwanye icambere, nagwanye intambara nziza. Kabiri, nazigamye ukwizera. Gatatu, narangije urugendo amahoro. Inyishu yabyo rero ngiyi. Ibisigaye nka Paulo canke je na wewe turi hano. Ibisigaye, oh Yesu we, ibisigaye mbikiwe igitsibo cy'ubugingo. Ibisigaye mukugwana ya ntambara, mukugwanira bya bisagara by'Imana yacu kugira ngo ntibifatwe. Muri rya jambo Yowabu yabwira Abishayi mwene wabo, hari ibintu bitatu shobora gukoresha. Cyambere, gwana intambara nziza, Mana idufashe. Kabiri, ziga mu kwizera. Gatatu, uzurangiza urugendo amahoro. Haleluya. Muri ibintu bitatu nagomba nakubwire ngo nibiba muri wewe kavuga ngo ndiko ndagwana intambara, muga ntegerezwa kugwana intambara nziza. Ndi kumwe na Yesu ngwana intambara nziza. Ndi kumwe n'uyu mwami nzonesha, kwambwiye ko atazonta. Haleluya. Muri ya majambo badusomera yavuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Iyo uyihamagaye ubasha kugwana intambara nziza. Iyo uyihamagaye kavuga ngo ndabise n'ukwizera muri jewe kwirigeragezwa ridashobora kunkura ku mwami wanje. Kavuga ngo kandi muri ivyo byose ndiko ndahiganirwa igitsibo cyo kugororoka. Ndiko ndahiganirwa ugazorangiza urugendo amahoro. Yesu adufashe cyane. Kazorangiza urugendo rw'amahoro. Ibintu bitatu ubifise uzobasha kugwana intambara nziza. Ibintu bitatu uzogwanira ibisagara by'Imana. Abandi biriko birafatwa, awe ntibizofatwa. Abandi byamaze kwicagwako, igisagara cyawe ntibazocicarako. Gwana intambara nziza, gwana intambara nziza kugira ngo uzobone ico gitsibo, uzobone ico gitsibo. Yesu ashimwe cyane, kuko ivyo mwisi si ivyo twokwihaya. Yesu nabona tumuhimbaye. Yesu nabona tumuhimbaye. Umviriza ndagusomera ijambo, simbira musiguzi 9:4 wumva. Yesu nabona tumuhimbaye hazobiduha. Hazobiduha. Ego niyabona tumuhimbaye. Sengera muntu uri hano, nuraba amaganya yawe urasobora kuburiho. Mugabo kavuga ngo ndakuwe. Nubu kubaho n'ingorane, kuronka ico kurya n'ingorane. Umviza ndakubarire, Yesu niyabona umuhimbaye azobiguha. 9:4 havuze gute? Nihutisha. 9:4 umusiguzi havuze gute? Havuze ngo kandi ninde atazoba muri bo abariho bose baba bari n'ibyizigiro. Umviza kandi ngomba mperezeko ngo kuko imbwa ibona iruta intambwe ipfuye. Yesu ashimwe cyane.
abariho bose muri iyi si, umuntu agihema, umuntu agisenga, umuntu acinjira mu nzu y'Imana, aba agifise kugirirwa neza imbere y'Imana utarapfa. Yesu ashimwe cyane. Satani ubumuruta kuko uri igiciro mu nyonga z'Imana. Imbwa ibona ibiruta intambwe ipfuye. Yesu ashimwe cyane. Satani yaraciriwe kwiteka byararangiye. Mugabo wewe nta na hamwe handitse, nta taburo nimwe barandikako bivuga ngo izina rya naka ibintu nazopfa bibonye. Oyaye umuntu yamaze kubona aho bamwandikiye avuga ati wewe biye ntuzobironka ninde ari hano ninde. Hari umuntu banditse ngo wowe ntuzubaka neza nk'abandi, ntuzoba ahantu hasa neza nk'abandi, nta muntu kuzogura nk'abandi. Abariho bose kuri iyi si babari n'ibyizigiro imbere y'uyu mwami wacu Yesu, kandi Yesu yabona ko bamunezerewe akavuga ngo nanaka ni mumuhe. Erega biri ku rutonde, iby'Imana ni ku rutonde. Ndashobora gushikirwa uyu munsi, Yesu ugashikirwa. Yesu ashimwe cyane. Ndasikirwa uyu munsi mugabo nawe, ejo Imana ikavuga ngo nanakana ni mumurabire. Iby'Imana reka sa yaba hari ahantu mu bubiko bagenda abantu bakikurirayo byose bagaheza, wasanga tudoshikiriwe, ariko Yesu yarabitunganije neza. Yesu ashimwe cyane. Byose ni ku murongo. Jewe nsenga Uwera Arcade ndahava, ntuze yagashikirwa, uriya yahava na ntuze agashikirwa, nuriya agashikirwa, nuri bivuze ngo iby'Imana byama byuzuye, pfa kwinezereza gusa, uyikorere utarabye inyuma. Haleluya. Uyisenga utarabye inyuma. Yesu ashimwe cyane. Yikorere utarabye inyuma, ugwana intambara nziza, uziga mu kwizera, usaba n'uyu mwami ngo ndakeneye uzampe iherezo ryiza ry'abagororotsi, kuko ndiko ndagukorera. Ni byiza ko nzobona ibyiza byo kugukorera, ni byiza ko nzobona ibyiza byo kugukorera. Abakoreye Imana ntabwo bazotetegwa, abayisenze Imana izobana nabo. Nagwanye intambara nziza, wowe Imana igusabye irakubwiye ngo gwanira ibisagara byawe, bigwanire, gwanira ibisagara byawe, gwanira uwo mutima wawe, nicyo gisagara cy'Imana. Imana irabika nezererwa uwo mutima wawe, ni ubasha guhimbara Imana. Imana ikavuga ngo mwana wanje, mwana wanje we, mwana wanje, ndabona warugiye gupfa mugabo ntugipfuye baho. Yesu ashimwe cyane. Ndaguteretse baho ntugipfuye mwana wanje. Ndiko ndarangiza, dusomye amajambo yo muri igitabo. Birashoboka kuri kuragwana mugabo uramaze kuneshwa. Birashoboka kuri kuraca mu ntambara kandi uravuga ngo bana ndiko ndaneshwa. Turagomba tubwire Yesu kuri uyu munsi, tumubwire ngo twongere inkomezi. Haleluya. Birashoboka ko kera wari umuhizi, ubasha gutabara, ugatabaruka amahoro, mugakino gihe ibisagara by'Imana byarafashwe, ariko tugomba kubigaruza mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Tugomba kugaruza ibisagara by'Imana byafashwe mpiri. Tubwire Satani ngo rekura, 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 rekura ibisagara by'Imana, rekura, rekura ibisagara by'Imana, rekura. Kuko nagenda kubwire ngo Satani yagufata ibisagara, ibyo usengera byose ntabyo wobona, n'ubugingo ntabwo wobona, kuko aba yafashe ikirimba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Nico gituma mone kirimba aho kiri hose kirindwa. Iyi gisagara cy'Imana ari wo mutima wamaze gufatwa. Nico gituma usona umuntu agenda uhora umubona aririmba mugabo yabihebye, yahora avuga ubutumwa yabihebye, yahora umusenzi yabihebye, ibirimba bimaze gufatwa. Ariko uyu munsi itariki ya none tugomba tugaruza ibirimba by'Imana bimaze gufatwa na mwansi. Satani birashoboka ko yakuvogereye akakwiba
akakwiba izamu ryawe, ariko turagomba tubigaruze. Uyu mwami wacu Yesu abona hakorera, uyu mwami wacu Yesu abone bya birimba byiwe byongeye gusukurwa, abone cya kibanza ciwe cyongeye, yongeye kukibamwo, yongeye kukiganza ukundi. Hano tugomba tuhasengere, niho tugomba dusengere Imana yacu. Banza utangure kwiyumvira mu mutima. Tangura wiyumvire mu mutima, wiyumvire mu bugingo bwawe, hari ibyafashwe cyangwa biracyari bizima, hari ibyafashwe cyangwa Satani yagomba kubifata, hari ibyafashwe cyangwa biracyari bizima. Hari ijambo rimwe ngomba mvuge ku mutwe. Tito 1:2 haravuga ngo nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira, ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye ibihe byose bitarabaho. Ndasubira mw'iri jambo, Tito 1:2, nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira, ubw'Imana itazi kubesha yasezeranye kera ibihe bitarabaho. Wewe uri hano, uri kurakora wizigiye iki? Uriko urasenga wizigiye iki? Muri gahunda zawe zatumye winjira mu rusengero, mbega na gahunda yo kuzoronka ubugingo budashira irimwo cyangwa ntayirimo? Baza umutima wawe, baza umutima wawe. Umuntu wese niyumvire umutima. Muri gahunda zo gukira ingwara, muri gahunda zo gusengerwa ku mitwaro, kuko Imana yacu wayisenzera mu ijuru, mbega hariho gahunda wasize imbere yawe ati zendagiye, nubwo njanywe n'ingwara, nubwo njanywe n'ibibazo, bansengere nimara kuruhuka nkorera Imana yacu, hanyuma izo mu bugingo budashira. Oh Yesu we, ngomba gusenga. Sengana n'uyu muntu yumva avuga ngo ndakeneye Imana inyongere gufata ibisagara byanje, Imana inyongere gufata ibisagara byanje. Ngomba ndirimbe indi gitero kimwe c'indirimbo y'amajana 271, gitero ca gatatu arico ca nyuma. Wumva twokiririmbana tugasengana Imana. Yesu ahaguruke turirimbe. Vuga ngo Yesu databuja nzomukorera umunsi w'iri. Igihe uri kurakora mugabo ukabura mu gukora kwawe ukidodomba, ibisagara birashobora kuba byarafashwe. Yesu databuja nzomukorera umunsi w'iri. Tutarayiririmba hinge gato, tutarayiririmba. Nturirimbe mu muziki gusa, ariko byumve. Uri kurakora muri gicete. Paulo yandikiye Tito avuga ngo nkora nizigiye kuzoronka ubugingo budashira. Ubanza ubyiyumvire. Yesu databuja nzomukorera umunsi w'iri, zenda mama
urukundo rw'Imana maze wizeze ibyo ndamukorera muri isi azokwemerera kuja dusubire mu ico gitero Yesu databuja nzomukorera umusibire zina maze urukundo rw'Imana maze wizeze ibyo ndamukorera uwo munsi hari igitabo kizobumbuka uwo munsi hari igitabo kizobumbuka wa muntu uri hano kuri uwo munsi abisagara byabo byafashwe uwo munsi ntibazohamagagwa amazina Yesu databuja nzomukorera munsi wire namamaza urukundo rw'Imana maze mpejeje mbega nawe uri kuravuga ngo maze mpejeje wumva uzorangiza wumva uri kuraziga mu kwizera wumva uri kuragwana intambara nziza maze mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mu ijuru ninaheza byose nindangiza byose Yesu we tanga urushishitiro umwami Yesu mubwira ngo ibirimba byari byarafashwe nariko ndagukorera mugabo mu ntege nke nariko ndagusenga mu ntege nke naririmba mu ntege nke Yesu databuja yego asante Yesu ndakumva mana yego yo Yesu we azonyemerera kuja mu ijuru mwana ndumva ari igihe cyo kumukorera tutaravye ibiduhanze tutaravye ibiri imbere yacu twagwaye Pawulo avuga ngo nagwanye intambara narazigamye kwizera ariko ibisigaye ndabikira igisibo cy'ubugingo ibisigaye inyigisho y'ibyo bintu bitatu ndabikira igisibo cy'ubugingo isi umwami wacu Yesu atazi kubera ndakene utangure kwiyumvira mu mutima wawe bukanye tugiye dusenge mugabo uri kuragwana intambara ki Yesu yokuraba akavuga ngo uyu mwana wanje ndamunezererewe uyu mwana wanje basha kumukiza uyu mwana wanje nobasha kumugirira neza nkamuha ibintu byose arikasaba Yesu databuja nzomukorera umunsi wiwe uri kurakorera Imana gute uri kurayikorera gute raba mbega kw'ibirimba by'Imana kumugwa w'Imana utafashwe hanyuma ubone gusenga hanyuma ndakubwira Yesu ngo niwe ntakambira niwe mbwira
niwe mbwira abantu bagiye kubwira Yesu ibintu tugiye kuvugana. Yesu bakabwira ngo Yesu ikirimba cyanjye cyarafashwe, mugana kene ukigarukane. Inyuma yo kukigarukana ungirire neza, untabare. Twumvise intahe za Imana igenda itabara, nanje wongirira neza, nanje wontabara. Mugabo nagenda kubwiye ngo Imana ntishobora gutabara. Hari ibirimba byafashwe. Yesu, Yesu, ibirimba byarafashwe, ibirimba byarafashwe, ibirimba byarafashwe, ibirimba byawe byarafashwe. Mugabo ndakeneye Imana yongera ibigarukane. uyu munsi ibirimba by'abagabo n'abagore biri hano Satani yanyaze. Ibirimba umugwa w'Imana, umutima wawe Satani yari yaranyaze, abadayimoni bari baratwaye. Yesu we Yesu, masengesho tugira dusenge. Turasenga Imana, turasenga Imana, dusengera abantu n'amafoto yabo ikuzimu ariyo yugaraniwe. Turagiye kuza kumanura umuriro. Imana yo mu ijuru yonge n'amahoro. Yesu we agiye kugarukana amashusho y'abantu yari yaranyazwe. Hari amashusho numva ijwi ry'Imana ariko rirambwira abantu barasenga, mugabo hari abantu bariko barasenga amashusho yabo yari kuzimu. Tugiye kubigaruza mu izina rya Yesu, tugiye kubigaruza mu izina rya Yesu, tugiye kubigaruza, tugiye kubigaruza. Uri hano mugabo ishusho yawe Satani yarayitwaye, abarozi barayitwaye, bayinyegeza ikuzimu, baraguhambye ukiri muzima, wagenda mugabo utariho. Ariko mbiriza naho ibyo byari byarafashwe, Yesu agiye kubigarukana mu izina rya Yesu. Wowe ugiye kuba wowe nyine, ugiye kuba wowe nyine. Wumve uw'Imana yaremye, uw'Imana yasize kuri iyi si ngo ayihimbare, uw'Imana yasize kuri iyi si ngo ayikorere, uw'Imana yasize kuri iyi si ngo izimugirire neza. Oh Yesu, simfise isoni ozo kwinjira yambabari ibyahise, kumbe nasanze ko yahuye ni Yesu. Unaraye kururembo niseguye Kristo. Egombe amateka yanje, hari abantu amateka agira ahindukira aha hantu. Naraye ku marembo y'ijuru. Naraye ku marembo y'ijuru. Dusubire ngo simfise isoni twese hamwe. Simfise isoni de, simfise. Nugira isoni zo kuririmbira Yesu. Uyu munsi twaje ku irembo ry'ijuru. Hano turi ku irembo ry'ijuru kandi turiko turagodoha. Uri kurasenga ugaruza ibirimba byawe Satani yatwaye. Yahuye ni Yesu. Ndakumva man. Ego naraye ururembo niseguye amateka yanjye. Aha nyine abasha kuhahindukira. Yesu we ndakumva mwami Yesu. Naraye ku marembo y'ijuru. Naraye ku marembo y'ijuru. Waje naraye ku marembo y'ijuru. Waje mugabo kandi winjiye.
ariko ntiwamenye ikibanza winjiyemwo icyo ari cyo. Nagenda kwibutsa ngo hano ni ku irembo ry'ijuru, aho ibirimba by'Imana bishobora kongera bikagaruka. Nagenda kubwire ngo hano ni ku irembo ry'ijuru, aho Imana Data ikwitegereza kavuga ngo nanezerewe n'umutima wa naka, ndanezerewe n'umutima wa naka. Yaje kundondera kandi nanze niyo tatambonye, yaje kundondera si niyo tandamukizije, yaje kundondera. Ariko abamarayika nta kindi babereye, genda mumukize, nimumushyire umuti hariya muri Epatasi kwizabe, mumuvure atayakize. Yesu we, Yesu reka tugaruze rero ibirimba. Nyuma yo kugaruza ibirimba by'Imana byafashwe muri aya masengesho, muri iri sengesho, kibazo nuko mbona abantu bacicaye sinzi ko barwaye. Nimba utagwaye garuza ibyawe. Rega Satani yarakunyaze, nubwo ataba yarakunyaze ariko arakubundira, arondera wewe, ariko aragenda nk'intambwe, ariko arondera uwo yorotsa. Bishoboka kutarafatwa, ariko hatari igihe cyo gushyira protection ya Imana ku buzima bwawe, ukayibwira ngo Mana nubwo bitari bwafatwe ariko ndakeneye kubirinda, ndakeneye kubirinda. Oh Yesu nyemerera rero tugiye gusenga muri isengesho rya mbere. Tujye dusenga, hari ibyo Satani yatwaye mu mubiri, inyuma y'ibyo dusenga ibyo Satani yatwaye mu mubiri. Mugabo ibirimba by'Imana ibyo yari karagomba kwigarurira atotekirifo. Mana we, ibyo yari yashatse gukora mu bugingo bwawe, ibyo ni by'Imana igiye kugaruza. Senga Imana. Mana yo mw'ijuru, Mana yo mw'ijuru, Mana yo mw'ijuru, Yesu Kristo wowe byagiye ahera, turaje imbere y'inyonga zawe, tuje kukwereka ibirimba by'ubwoko bwawe byari byarafashwe, ibirimba by'amasengesho, ibirimba byo kwisonzesha, ibirimba byo kugukorera, ibirimba byo kukuririmbira, ibirimba byari byarafashwe. Satani yari yarabifashe, ariko uyu munsi tuje kubigaruza mu izina ryawe Yesu. Turashaka ko ubwoko bw'Imana bigaruke mu izina rya Yesu. Nibigaruke mu izina rya Yesu, nibigaruke mu izina rya Yesu. Hari ibirimba byari byarafashwe Mwami Imana by'umutima, ariko kubera imbabazi nyinshi ukunda ubwoko bwawe, ukunda bagusenga, nibigaruke Yesu, bigaruke 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 kubw'ubuntu bwawe, nibigaruke kubw'imbabazi zawe, nibigaruke kubw'ubuntu bw'Imana. Yegome garuza ibirimba byawe byo mu buryo bw'impemu Satani yari yarakunyaze. Haleluya, bigaruze n'igihe uhawe n'akanya uhawe ko kubigaruza, kugira ngo ijuru rize rikore, kugira ngo ijuru rize ritabare. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu, 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 ndakumva uri hano Mana. Basa kugarura ibirimba byo mu buryo bw'impemu abadayimoni bari barafashe, ibisigo byari byaratwaye ibirimba by'abana b'Imana, ariko uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo Yesu, ngwino kubw'ubuntu bwawe Mana, gira icyo ukoze ahantu muri iki kibanza. Ngwino utabare, ngwino utabara Yesu, tabara Yesu, tototeke Yesu, 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 tabara Mana. Byari byarafashwe, ariko kubera ubuntu bwawe, kubera imbabazi nyinshi wamugira, babarira babigeme, gira imbabazi abamama, gira imbabazi abapapa, gira imbabazi imisore, ugwaruka muri hano, gira imbabazi ubw'ubuntu bwawe. Yegome Yesu, 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 kubw'amhemu wawe
mpemu wawe garukana ibyari byaranyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Hembura imitima Satani yari yarateye umwuma, hembura ibirimba byari ko biraga umwuma, hembura ibirimba byari biguye isari mu izina rya Yesu. Satani yagomba kubifata, abademoni bagomba kubifata, ariko Yesu tabara, Yesu Mesiya, ngwino ugendera aha hantu, gendera muri iki kibanza, nkomezi za mpemu yera zimanukira aha hantu, abantu bongerwe inkomezi nshya, abantu bongere kubona Imana, kubona ubushobozi bwawe, kubona inkomezi zawe zije kubaramira, bari kubarabona ibirimba bigenda, ariko tuje kurwana intambara nziza, tuje kurwana intambara nziza kugira ngo izina ryawe Yesu rikore. Tuje kurwanira ibirimba ibitotekeme irifo seteki ninifo. Yesu Mesiya, kwanira ibirimba by'abana bawe byari byafashwe mpiri, Satani yari yabifashe. Mugabo turamaze ngo uyu mwanya nabirekure mu izina rya Yesu, nabirekure. Rabuye umuntu hinage ntacyo kumbwinge mu izina rya Yesu, nabirekure. Satani birekure. Abana b'Imana barakeneye kubona umwidegemvyo, abana b'Imana barakeneye kwidegembya, bayikorere batakintu na kimwe mu izina rya Yesu kiriyo kirabakwega mu izina rya Yesu. Yesu